umuntu atizera icambere ntashobora guhimbara umutima w'Imana. Ariko umuntu yizera ahimbara umutima w'Imana, hama Imana nayo igakora iki? Igakora igitangaza. Haleluya, haleluya. Ndumva senga Imana, ngusengera nanje nisengera ngo Imana, haleluya, idushoboze. Nawe gushoboze kugira ngo tugire ukwizera, tuyizere ntituyikekeranye, twizere ukuboko gukora kwayo, twizere imbabazi zayo, twizere urukundo rwayo. Haleluya, kuko Imana yacu iradukunda. Haleluya, kuko ngo ukuboko kwakira amasezerano ni ukwizera. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana y'ububasha n'ubwiza, njiye bugufi imbere yawe kuri uyu munsi mwiza, umunsi uturemeye kugira ngo tunezererwemwo. Mwami Imana, tuje tugushimira urukundo rwawe, ntituzohengeshanya kuruvuga, ntituzohengeshanya kugushimira kuko wadukoreye ibikomeye. Nta wundi yari kudukura mu mwiza, nta wundi yari kuturasishiriza umuco wiwe kugira ngo tumenye urukundo rw'Imana. Ariko umuco wawe warashwe na Kristo Mwami, atwereka ijuru, atwereka inzira, atwereka imbabazi zawe n'urukundo rwawe. None Mana y'amahoro, wemere wakira amashimwe yacu, ko tuzi neza ko nawe wibera mu mashimwe y'abana bawe. Rero wemere tugushime, wemere tukuririmbire, wemere tugutazire, kuko tuzi neza kuri kumwe natwe, ko niko wabivuze, utazokwigera tureka twenyene. Rero muvyeyi mwiza, ushimwe kandi wubahwe, hama icubahiro cyose n'amashimwe yose agarukire wewe. Nkaba bisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ko ukwizera niko kuturemera igitangaza. Haleluya, ukwizera dufise niko kuturemera igitangaza. Rero ukaba utizera, biragoye cyane ku Imana ushobora kubona Imana. Haleluya, ariko igihe wizeye udakekeranya, Imana igukorera ibingana nuko kwizera ufise. Rero ngutera intege kugira ngo tuzi ukwizera kwawe. Haleluya, nturabe ibigukikuje, ariko ugire determination mu mutima ngo ndazi neza ko iyavuze ko ari yo kwizerwa. Haleluya, no kubikora, iteza kubikora. Kuko kenshi turarabisha aya maso tukabona ibintu biteye ubwoba, tukagira ubwoba. Ariko igihe ubisuzuguye ukavuga ngo jewe ndazi ko Imana yanje itegezwa kunkura muri iyi situation, ukavyizera udakekeranya, Imana ikugirira neza. Reka turabe umugore yagize ukwizera, hanyuma Imana imukorera igitangaza. Reka dusome muri Matayo igice c'9, turasoma kuva ku murongo wa 18 dushikane ku murongo wa 25. Haravuga ngo Yesu akiza umugore agwaye kuguma ava amaraso, azura umwana umukobwa. Akibabwira ivyo, haza umukuru w'isinagoga aramufukamira ati, umwana wanje w'umukobwa aracikanye ubunyene, nuze se umurambike kiganza asubire abe muzima. Yesu ava hasi aramukurikira hamwe n'abigishwa biwe. Buno umugore agwaye kuguma ava amaraso yari abimaranye imyaka 12. Amuturuka inyuma akora ku buyonga bw'impuzu yiwe. Yari yumviriye mu mutima ati, niyo nokora ku mpuzu yiwe gusa nokira. Buno Yesu arakebuka aramubona, aramubwira ati, humura mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije. Nyamugore akira uwo mwanya. Yesu ashikiriye inzu y'uwo mukuru, abona abavuzi imyironge n'abantu benshi bakoma induru. Arababwira ati, nimuhave kuko umukobwa atahwereye ariko arasinziriye. Nabo baramutwenga. Abantu bamaze guhindirwa hanze, arinjira amufata ukuboko, umukobwa aravyuka. Iyi nkuru ikwira muri ico gihugu cyose. Amen. Ego turumvise inkuru z'abantu babiri, kandi Imana Yesu yakoreye igitangaza mu buryo butangaje. Haleluya.
urumva ko uyu mukuru ari we yari aje kumubarira ngo aje kumukiriza umwana we yahwereye, ariko ngo ari mu nzira hari umugore, kandi dukunda kumva iyi nkuru cyane, naje ndakunda kuyivuga ko kuko ni inkuru ikora ku mutima wanje. Uyu mugore ngo yama mu butinyanka n'amaregre, batumva ubutinyanka. Ndazi ko abana bo mu gisagara batumva ubutinyanka ico kivuga. Ngo yama rero mu maregre, donc imyaka 12. Murumva ko iyo myaka ari myinshi. Uyo muntu aba yarivuje, aba yaragerageje, hanyuma ngo ntiyakira, ahubwo ubutunzi bumuherako, amagara yumva ko yononekaye. Ariko ngo amaze kumva amakuru ya Yesu, haleluya, amaze kumva amakuru ya Yesu, aravuga ati jewe nageragereje henshi, ariko ndagiye uyu muntu sinkenera kwa nambona mu maso, ariko ico nkenera nuko gusa no mushikira ngakora ku buyonga bw'impuzu ziwe, haleluya. Ati ndumva nteza gukira, agira ukwizera. Urumva we ntiyarakeneye ko amurambika ko ikiganza, ntiyarakeneye ko agira ijambo amuvuze ko, ariko yavuga ati jewe ngire gusa gukora ku buyonga bw'impuzu ziwe, haleluya. Urumva ko kwizera, haleluya, yagize ukwizera gukomeye. Hanyuma ngo aragerageza, arasitana, hanyuma giriki ashikira Yesu ahari. Akora hehe? Akora ku mpuzu yiwe, haleluya, akora ku mpuzu yiwe. Yesu nawe ngo arumva ko ari ubushobozi bumuvuyemwo, haleluya, ngo arumva ko ari ubushobozi bumuvuyemwo. Aravuga ati ninda nkozeko. Abigishwa baramubwira ati none we ubaza bagukoze ko uraba n'aba bantu bose uko bangana bariko baragusita. Yesu aravuga atoya, hariho abariko baransita mbwa hari uwunkozeko, haleluya. Ati hariho uwunkozeko, ati kuko ndumvise ko ari ikintu kimvuyemwo, ari ubushobozi bumvuyemwo. Wa mugore aca aravuga ko ariho. Yesu ikintu yamubwiye n'igiki? Yamubwiye ngo ukwizera kwawe, haleluya. Aravuga ati ukwizera kwawe kuragukijije. Bantu b'Imana, umuntu atizera icambere ntashobora guhimbara umutima w'Imana, ariko umuntu yizera ahimbara umutima w'Imana, hama Imana nayo igakora iki? Igakora igitangaza, haleluya, haleluya. Ndumva senga Imana, ngusengera nanje nisengera ngo Imana, haleluya, idushoboze, nawe gushoboze kugira ngo tugire ukwizera, tuyizere ntituyikekeranye, twizere ukubo gukora kwayo, twizere imbabazi zayo, twizere urukundo rwayo, haleluya, kuko Imana yacu iradukunda, haleluya. Imana yacu yifuza kutugirira neza. Inge nkubwire, kujya umwana wawe wama umwifuriza ibyiza, wama umukorera ibyiza, n'Imana yacu nuko imeze, n'Imana yacu nuko imeze. Yifuza ko tubaho ubuzima bumeze neza, yifuza ko tuyimenya, yifuza ko tugendera mu buzima bwo gutsinda, haleluya, haleluya. Iyo tubona turiko turababara, iyo tubona turiko turarira, irababara nayo ikavuga ati none aba bana baratahura neza ico bari nico bagizwe, baratahura umugabane bafise mu bwami, haleluya. Kuko ngo ukuboko kwakira amasezerano n'ukwizera. Utizeye, abantu benshi turaryamanye amasezerano y'Imana, harayo dusangiye twese, hari muri iri jambo ry'Imana ko tuyafise ku burenganzira, kuko turashobora kubwira Imana duhagaze mu ijambo tukavuga ngo ijambo ryawe rivuga gutya, none rituremere igitangaza, haleluya. Rero hari amasezerano dusangiye, hariho n'ayandi Imana yakubwiye ku giti cyawe, ayo kugira ngo uyabemwo, ntugume uyaririmba gusa, ariko duze ukwizera, uyibwire ko utaramye urindiriye bya bindi yavuga, haleluya, kandi ubyizera ubyatura ko ibyo bintu kubibamwo, haleluya, kuko iyo yabivuze ntibesha, haleluya. Hama mwumve uyu mukuru nawe araja abwiye umwami Yesu, kandi yari umwana we yapfuye, ariko arizera ati ninabona Yesu ndizera ntakekeranya ko uyu mwana wanje naho yapfuye asubira kuzuka. Urumva Yesu atangazwa no kubona uyu mugabo aza kuri we, aza kumubwira umuntu yapfuye. Urubundi wovuga uti none no mugore riki yapfuye no kuja guhamba nta bindi, ariko yari yizeye ko Yesu Kristo ahageze
azura n'abapfuye. Haleluya, haleluya. Ndumva Imana iri kwira kuvugana nawe aka kanya. Hari ibyawe byapfuye, hari ibyawe byononekaye, ariko umviriza, menya ngo naho byapfuye, nta hantu na hamwe umwami wacu atoshika, nta kure haba hatoshika, nta na hamwe, kandi nta kure atokugeze. Arafise ububasha n'ubushobozi bwo kugushitsa aho utabona. Haleluya. Arafise ububasha bwo kugucira inzira aho ubona atanzira ihari. Abanyisirayeli bava mu gihugu ca Egypte ngo baragiye ngo bashikira ikiyaga gitukura, hanyuma ngo baravye hirya no hino babona ibisozi birebire, baja babona Farawo inyuma yabo n'ingabo ziwe. Baravuga ati karabaye, baravuga ati karabaye. Ngo batangura gutuka Mose ati Mose, kubera iki wadukuye muri Egypte uvuga ngo tuzanye mu gihugu c'isezerano, none heraba tuje guhonera ngaha n'abana bacu? Ati tureka tukaguma aho twari turi. Mose aramubwira ati tekana, tekana. Iyo atubwiye ko izodushitsa niyo kwizerwa. Mose yari yaramenye Imana, yari afise ukwizera kutanyiganyiga, yarizera ko ico Imana yavuze itegerezwa kugikora. Haleluya. Hama ngo Mose aja gusenga, arabwira ati Mana, ati raba abantu bagira bantera amabuye, none heraba ivyo duhuye navyo. Imana iramubwira ati Mose, ufise iki mu ntoki zawe? Ati mfise inkoni. Aravuga ngo iramvuriye ku kiyaga. Hanyuma inzira iraboneka mu kiyaga. Hinge nkubwire, nawe uyu munsi ufise ikiyaga kiri imbere yawe, ntubone ingene ushobora kukijabuka, ariko nagira ndakubwire ngo duze ukwizera. Iyakubariye, haleluya, iyakubwiye ko ari umwungere wawe, ikuragira ku murango no mwijoro, iragucira inzira. Haleluya, iragucira inzira. Ndagusengera nanjye nsubiye kwisengera ngo ukwizera kwawe n'ukwanje kuduge, twizere ko Imana yacu atahantu na hamwe itotugeza. Kandi nivyo tubona bidukikuje, tumenye ngo ini jambo rimwe gusa ivuga byose bigahinduka. Haleluya. Ntawe igisha inama, ntawe isaba uruhusha, nta kinanira, nta kisoba, iri hejuru ya vyose. Haleluya, haleluya. Rero ndagutera intege ugira ukwizera. Hanyuma ngo uyu ahejeje gukiza uyu mugore arakomeza urugendo, ngo ashitse mu rugo rw'uyu mukuru, ngo hanyuma ngo aravuga ko abantu batangura kumutwenga, avuga ati umwana yamaze gupfa, byarangiye. Yesu ngo asohora abantu bose. Haleluya, arabasohora, ngo arinjira, aragenda aravyura wa mwana w'umukobwa, aramubazanira. Haleluya. Uyu munsi ndagusengeye ngo Imana ikuzurire bijya wabona vyapfuye, ikuzurire bijya nyene wewe n'abantu bamaze kuvuga ngo vyarangiye. Izuru ubugingo bw'abana bawe, izuru ubugingo bw'umugabo wawe, izuru ubugingo bw'umugore, izure bijya byose byari bisa n'ivyapfuye. Haleluya, bizuke mu izina rya Yesu. Ngo bose baratangara. Haleluya. Nawe Imana igiye gutangaza benshi ku bwawe, bagiye gutangara, bizera Imana wizeye. Haleluya. We shikama gusa ushira amanga, utekane. Haleluya. Uhanga amaso Imana, ibisigaye n'ivyayo si ivyawe. Haleluya. We gusaba gusa kuyizera, ibindi irabikora. Haleluya, irabikora, kuko nta kinanira, nta kisoba, nta kitera ubwoba, iri hejuru ya byose. Imana yo mwijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza. Imana data rugira byose uri mwijuru, ndagushima Mana, ndagushimira ukuntu ukunda abo waremye bose Mana, ndagushimira ukuntu tugwanira intambara, ndagushimira ukuntu ducira inzira uko bukeye nuko bwije. Nibyo tubona bisa n'ibitwica ubihindura Mwami Imana ubusa imbere yacu, kanezereza imitima yacu. Unyemerere unezereza imitima y'abahungu n'abakobwa bawe, bumvira ijambo n'abazoryumva Mwami wanje, baze bahure n'igitangaza cawe. Mana urakoze kubyumvise kandi ko wemeye kubikora. Icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.
umuntu atizera icambere ntashobora guhimbara umutima w'Imana. Ariko umuntu yizera ahimbara umutima w'Imana, hama Imana nayo igakora iki? Igakora igitangaza. Haleluya, haleluya. Ndumva nsenga Imana, ngusengera nanjye nisengera ngo Imana, haleluya, idushoboze, nawe igushoboze kugira ngo tugire ukwizera, tuyizere ntituyikekeranye, twizere ukuboko gukora kwayo, twizere imbabazi zayo, twizere urukundo rwayo. Haleluya, kuko Imana yacu iradukunda. Haleluya, kuko ngo ukuboko kwakira amasezerano ni ukwizera.